n'ubwa mbere turonse umukuru w'igihugu adenonsa avuga bane bamaha rohore y'umukuru w'igihugu denonsa tubivyumvikana. Urumva umukuru w'igihugu nta denonsa, umukuru w'igihugu afata ingingo. Tuvyumvikane vraiment, tubanze twumvikane. Muvuga muti mwaciye mushira mu kibazo cyanyu nimwabagije gusa kudenonsa iti none ko baderuti none bizoja mu ngiro ryari kugira ngo yivizibe akarorero. Naho rero twese twiteze nabivuze. Mugaragenda ndababwire mwizo nzego zose. Burya SNDH ifise mission, entre autres mission, harimo kurwanya igiturire no guteza imbere ubutunzi. Turi mu bashizeho amantuze amasitati yacu birimwo ombudsman hajya ibintu byo kurwanya igiturire gutuza abono nituka ry'igihugu hajya biri mu mamisyo yiwe muramba ndabiruka kuri rukara niwe yahora agerageza rimwe na rimwe yakabivuga iki ahandi usanga bagiye na protocol ikomeye cyane bagifaranga ry'igihugu mugabo nuzokumva bavuze ivyo bintu n'umunsi n'umwe none ntivyanditsemo babivugira babikorera hehe. Twebwe rero nous les citoyens pour les journalistes il faut apprendre à exiger des comptes à nos dirigeants. Erega bakoresha amafaranga y'igihugu il faut kubexija bakavyumva ko bagomba kugira. Rero mvuzoze bari kuvuga n'izindi mugabo dushobora gutera imbere tudashobora no kwevariwa d'abord ibyo twashizeho hanyuma ngo turondere kuzana ibindi. Mu mwaka uza tuzosubira kwimporta urushimwe, tuzoshobora kwembera utugwembe, tuzosubira kwimporta igikwasho. Mugabo uzawumva ngo n'abakoroni ntuzabura umuntu vyumva. Mugabo none uyo mukoroni yagukoronije akaba yaragiye inyuma y'imyaka 33 kuvuga ngo mukoroni none uyo mukoroni bizogera narabivuze. Erega Burundi bwese cyo gucakoronije nagenda bibutse Singapore, ndabibutse Botswana, ndabibutse Ile Maurice. Ibihugu vyose twari tuni muri condition zimwe batagira n'ibintu bya rusosoro dufise ntibigeze barafise aho bageze muragora namwe nituvuga ko vyatunaniye hanyuma ushire mugabo birashoboka je nemera ko birashoboka mugabo bisaba yuko abantu by'ukuri bumva yuko tugize kugira rero izi document ariko natanga uburorero kugira nerekane ibintu byakozwe byagize umugabo byanse ko dushobora kudekora kugira rero ngo ibi bitabo navuze bishobore bimwe bishika bine la vision européenne la stratégie nationale de lutte contre la corruption, le document de stratégie pour la stabilisation macroéconomique. Izo documents ziravye vraiment ni documents zigitangaza zifise n'imena amafeuille de route. Mugabo nabo ndabibutse twaragize CSRP ya mbere tugena CSRP ya kabiri twari kuri taux de croissance économique ya kabiri kuri kabiri igihe twayitangura twari twiteze ko tuzoshika ku 8 arafe yama CSRP abiri mugabo twagiye kuvariwa ya kabiri en 2014 twiro tuva turi kuri 4 n'ibice kuri 4.5 muganda babwira yuko kubera iyo instabilité n'umwina w'abantu bamwe baba bari mu bya politique nako kane en 2015 ko byaciye byononekara tuca dusubira twaciye tuja muri -7 ubu rero twasabwe kwinanata kugira ngo turago dusubira kuduga mugabe igihugu gitera imbere mu bintu by'ubutunzi no muri stabilisation macroéconomique hariho des principes naye ma préalable rero nagomba ndababwire kugira ngo abatwara bavyumve hanyuma bazofashe nabo. Préalable ya mbere twebwe tubona mwishiramwe rikome kugira ngo iyi vision ishobore kuza imbere ya mbere
hari nyinshi mugabo hariyo ngomba guhera ko ikomeye iwacu, ni préalable yitwa la cohésion sociale. Ibyo wokora byose, ibyo wovuga byose, ntushobora guteza imbere igihugu hariho umugwi w'abantu bamwe bari mu mpimba kandi barenganywa, abandi bari mu mahanga. Wowe ugashanga ugatamba, tuba turiko turagira bimwe inguge ihora ibona umwose hariya igaca ishira ikigori hejuru, buri kwiracotsa ntabwo kijya gihiye. C'est vraiment la même chose. Ntushobora gufata ngo uriko urateza imbere igihugu, uriko uragira amapolitike, hari abantu ini parti de la jewe mfata ko hari imigwi itatu. Hari imigwi y'abarumu iri mu mpimba mu maprizo. Mwibuke yuko la capacité ya prison yonyene imwe n'amajana 8, mugabo genda murabusanga ariyo plus de 5000. Rwe narafunzwe ndabizi, n'ubu namayo, n'ubu neje ndashobora gusubira. Ivyo ndabizi kweli, je n'ai pas de problème. Urumva? Ico ni cyambere. Icya kabiri n'abantu bari mu mahanga, abantu bari mu mpunzi mu mahanga mu gihugu. Abo bantu kandi birababaje. Tuko nk'abantu batwara no munsi nabo barahunze. None bigenda gute ngo umuntu yagize ibibazo n'ivyo yagize? Wowe cyo kugira nka bya bindi nyine. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous rappelle, je vous fais retourner muri ya rigori de la caverne. Rero tugerageze tugira icyo kintu cya cohesion sociale tagize ntibikunda. Elema ya kabiri ko cya cohesion sociale. Murabona image ngaha, murabona abagabo babiri, umwe avyibushe ariko si wewe, urumva, ubundi nawe ahwereye. Ni illustration mu gihugu aho usanga hari akawe k'abantu bakeyi biziziye ivy'igihugu, abandi nabo bariko bicwa n'inzara. Ivyo bikreya ico bita la frustration. Para bari mu mpimba, hari abari hanze, hari n'abari mu gihugu mugabo bari mu bukene butagira izina. Ivyo rero tuca tuvuga tuti leta ni ikore bishoboka byose kugira ngo abantu bagire utwe twanabivuze, nibashireho ministère à la présidence en charge de la bonne gouvernance, de la cohésion sociale, habe et de la lutte contre la corruption no kurwanya ibiturire. Iyo ministère murabibuka sida yananira nyene byagenze, bacu bashiraho ministère ijejwe vya sida kubera karanda. N'ubu rero ibi bintu tutabifashe ko nk'amama ngo turi ko ari kibazo ni ngorane unava pavasi. Iyi rero ya kintu cya cohesion iwanje ni préalable, nibagire amnesty, nibagire je ne sais pas iki, mugabo abarundi bose batangure bari hamwe, birashoboka. Burya ibibazo vya politiki bitora inyishu za politiki nyene, netubesha niko vyama bigenda mwisi. Utabigize gutyo uburi kuri ihenda. Iki kintu rero cya cohesion kugira ngo dushobora guteza imbere igihugu kibi vya mbere. Ikibazo cya kabiri, comme préalable wacu, on doit mettre à l'honneur la science. Ubwenge bugomba kuza imbere, hanyuma habe icyo twita la distinction des postes politiques au poste technique. Ico kintu kitabaye navyo nibizo ngorane. Uravye ingene ubuzima uno munsi ni muhera ndabakaro gasanzwe bimwe biheruka kuba cy'amakomine. Murabona ivyo abakomine n'amazone ingene abantu babashizeho kugeza yaho umushikiranganje agenda muri parlement akavuga ati bijya bintu byabaye uburyo bidashoboka. Ivyo rero tutagize n'ubu uya nta transmission y'amadosi iba. Ivyo rero nibaza yuko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu byo gushira imbere ubwenge bigire, haboneka ibintu by'ama considération des compétences au lieu de kushira imbere ibintu by'ama considération y'amantuzenye des considérations partisanes, si je peux dire comme ça. Ivyo bintu rero nibaza ko bishobora kudufasha kugira ngo dushobore kugera kure. Ikindi naco twebwe tubona ni ikibazo cy'ama instabilité politique. Burya amakintu cyacu harimo instabilité, aho usanga n'ubu uya aho dutwara baravuga ngo barasize ijana ku ijana.
ariko uravye mu vy'ukuri usomesheje amarinete y'ubwenge n'ubuhinga urashobora kuvuga ngo dufise stabilité politique ubu mu gihugu cy'u Burundi jamais jewe twobiharira nkabikwereka ko atari byo twobiharira nkabikwereka ko atari byo rero kugira ngo dushobora iyi ni préalable ikomeye en matière de développement d'une nation nibagerageze bagishe haje icyo twokwita un débat sur des questions de société ibiganiro amadeba aba hagati y'abantu n'abandi mugana mu bamenyesha amakuru yo murafise uruhara on doit débattre sur ces questions de société harimo n'ikibazo ca stabilité politique kuko c'est la base de tout c'est la base de tout iyo stabilité rero iba muri changement fréquent y'abantu n'ibintu hanyuma umuntu akaza sans aucun critère niki wacu usanga rero biriko biragorana ko mu vy'ukuri dushobora kwavansa d'une manière igize imeze neza. Iyo ni préalable ya gatatu mbona yuko ihambaye. Ikindi kwebwe tubona mwishirahamwe Polycom nuko iyi cyo cya kane iyi document ya stratégie nationale de lutte contre la corruption yashizweho ni document ihambaye kandi iza gushira mu ngiro ibintu biri muri pilier ya mbere y'ijya vision. Twebwe tubona yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo ijya stratégie na ya document de stabilisation pour ya document stratégique pour la stabilisation macroéconomique zije mu ngiro abantu bavyumve babimenya babishire mu ngiro ibintu birimo ndaza akarorero nuko abantu ibintu bijanye na governance no butungane intwari bereye administrative n'ibindi bija imbere bija mu ngiro. Ivyo rero turabona yuko umengo ntibiriko birakurikizwa. Ikindi sinifuza kuvuga ko ni byinshi cyane. Ikindi nibaza yuko twoshira imbere ko préalable no gushira ubwenge imbere. Mwakeno gihugu hariko kudenigra umuntu yagiye mu ishuri. Hari ibintu byo gutesha agaciro n'abanyagano bita kugufovya. Ukamengo n'utego ni utiza arabaho kandi ashobora kugira ubwenge birumvikana. Mugabo dans le monde actuel, quand on ne met pas en avant la science, le monde turi mushobora kwavansa ntibikunda. Eka kweye. Ibi rero na murabe rimwe bagira rero bya ya ma reforme yagirwa nababwiye ibintu bya education. Aho en 2012 habaye reforme hakaba école fondamentale. Hakaba bimwe nariko nababwira bya BMD baccalauréat, master, doctorat. Mugabo twese turabona ni bevariwe iyo systeme turabe ivyo bintu twagiyemo ko iyo turiko turaja vy'ukuri. Urashobora guha umuntu akazi akunanira gusirikitira meme nikete. Ivyo bintu none kandi ntacyo muhora kuko burya uko wize ni kumenya ivyo ni bisanzwe. Mugabo none ivyo bintu tubigumize gutyo bigume gutyo hanyuma ukuntu abantu baronka akazi. Erega birashoboka ukarondera expertise hanze nibashira imbere aba diaspora n'abandi. Kiwe nibaza yuko ivyo oyi bishoboka igihambaye n'ukuri kurarondera kumenya iyo uja. Icanyuma nuko tugomba gutandukanya le poste politique et le poste technique. Turavye ibintu biriko biraho mwa kino gihugu urabona yuko ata transition ihari. Nk'ubu urabona harahindutse ibintu bye mu makomine no mazeni genda murabe ingene vyagenze ingene banosubutse n'ingene abantu mu ma ministeri nk'ubu ya ma ministeri bahinduye usanga ata muntu asigaye idose bataguhaye dose narushobora kuyibuka. Mugabe iyo hari umuntu ari recruté aguma ngaho niko kwisi hose bigenda ivyo rero turabona ko rugeza nino saha ivyo bintu bitaraba kandi umengo nibisanzwe.
mu guheraheza simbona yuko mava amarekomandasiyo bavuze, nibaza ko mwanditse amatelefone yanyu ca tuyibaha ku matelefone kuko ni nini, abaza kwandika baza kuvyandika. Mugabo dokima zihari ngaha tuza kubaha abandika gusa ku mantuze mu la presse écrite, mugabo abandi turabibaha kuri ntuzenya kuri WhatsApp canke kuri mail bazoba babishaka. Ico nagomba mvuge mu guheraheza nuko umuntu aravye ibintu biri ngaha, turabona neza yuko hariho inzego zimwe zimwe zagiyeho zikeneye kugirirwa evaluation. Ndabibutse ombudsman, mugende murabe amafaranga atwara ingana, mugende murabe iki kigo bita Conseil de l'unité, Conseil national de lutte contre le génocide, imwe byo kurwanya nyabwoko. Sinzi Conseil économique et social y'umengo yarafutitse pratiquement n'ikibaho. None nk'amafaranga agenda aho hantu, jewe dusaba yuko twe turavye mwe mu bahangara izo nzego zose hangara, muravye ama mission yazo classique, murazi mwibuke ko zijya nzego nyinshi zaje ziva muri accord d'Arusha, zari zifise ikigo kidasanzwe. Mugabo none mwe muramenyesha amakuru bamaze kubatuma ko kanga abo bantu, niba tujye kumva babwira iki mumva babwira iki, muramenyesha amakuru. Rero izi nzego jewe saba yuko bozevariwa kugira ngo by'ukuri tubone ko bari sira bonne voie ou pas, hanyuma bibaye ngo bazifuta atacu zikimaze, hanyuma hazi izindi. Nk'ubundi bakarorero muri stratégie nationale de lutte contre la corruption twavuze yuko hazojaho un comité national de lutte contre la corruption. Mugare genda babwire mwizo nzego zose burya CNDH ifise mission, entre autres missions harimo kurwanya igiturire no guteza imbere ubutunzi. Turi mu bashizeho amantuze amasitati yacu birimwo. Ombudsman hajya ibintu byo kurwanya igiturire, gutuza abonone tukaje igihugu, hajya biri mu mamisyo yiwe. Murambaza ndabirwa kuri Rukara niwe yahora agerageza rimwe na rimwe yakabivuga ivyo, ahandi usanga bagiye na protocol ikomeye cyane bagifaranga ry'igihugu. Mugabo nuzokumva bavuze ivyo bintu n'umunsi n'umwe, none ntivyanditsemo babivugira babikorera hehe? Twebwe rero nous les citoyens, pour les journalistes, il faut apprendre à exiger des comptes à nos dirigeants. Erega bakoresha amafaranga y'igihugu, il faut kubexija bakavyumva ko bagomba kugira. Rero mvuzoze bari kuvuga n'izindi, mugabo dushobora gutera imbere tudashobora no kwevariwa d'abord ibyo twashizeho hanyuma ngo turondere kuzana ibindi, ntibeza ngo bishoboke. Twebwe rero tubona ko hakwiye kuba des réformes profondes kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere. Murakotse batabigiramwe inyungu boyigwanya kandi gashoboka. Mugabo ubu uya murabona ko yagumyeho. Iyindi mvo ya kabiri nuko nta politique monétaire, surtout politique de change ihari. Biraboneka neza uko hari ngorane y'amafaranga atahari. Iyo rero ibintu bibaye bike bikaronderwa n'abantu benshi, nagira nsabe bugari haje hantu. Iyo rero ibintu bibaye bike hanyuma abantu babirondera bikaba benshi, bice bitera ingorane. Ivyo niko bimeze, ivyo no kuvyumva ko ariko byifashe, ntagire n'umwe yirwa arabaza n'ivyo ibintu bibiri. Hanyuma kugira ngo bihere nuko amasoko yose amadovize avamwe boyazana. Hariho abakerarugendo les touristes, hariho imigambi za mu gihugu les investissements directs étrangers, hariho amaprojet de développement y'abadufashanya, hariho n'amakredi igihugu gishobora gusaba. Donc hariho n'abadiaspora, amafaranga ashobora kuboneka mu buryo bwinshi mvamakungu. Mugabo ivyo oya kugira ngo bibe gutyo oyi birafise ingene bikorwa. Tukibona ibi bintu by'uko abasuma aribo bahabwa ijambo mu bintu byose burya bizotugora kweli. Hanyuma na climat des affaires, iyo le climat des affaires itari sain mu gihugu,
n'abanyamitahe baza gushinga imitahe bica bigora. Hanyuma ivyo dushora mu mahanga twari kubizana kubera ibi vy'ubutare, mugabo mu butare bavyihereye abagabo babiri. Ivyo ni ibintu biboneka, twebwe turashufise ivyemezo vyose bigaragara yuko ivyo bintu ngene biriko birakorwa bidahindutse bitazokunda n'ivyo dushora mu mahanga. Ivyo rero ni ibintu byose tubona ko biraho. Hanyuma wo mwirebe FM yavuze ati hariho amapolitike publique ahari urikomera amazi igihe kirekire iri kwiravuga ikora, ati none kugira ngo amapolitike azoshobore kuja mu ngiro mwebwe mubona mwarashizeho umugwi ubikurikirana. Ivyo no kugira ko twama turiko turabikora turejour niho kazi dukora, twebwe twama tubigira. Ubu mbere nagenda kubwire yuko leta yavuze yuko a travers iriya strategie bagomba gushiraho ico bise comité national. Iyo comité national urumva certainement ko riko izobirimo ko turi mu bashizeho ijya vision, hanyuma vision na strategie mugabo twe tukavuga tuti urumva mukuru yavuze ngo bazoca bitwara. Je navuze nti kweri niyaza kuyitwara basha tuzoba tubihevye kweri, kubera umunsi yavuze ngo afashe mu ntoki ibintu byo kurwanya corruption byaciye bihagarana n'wese kubibaza. Mukuru w'igihugu rero yo bikurikiranira hafi akazaza haje kugira evaluation mugabo akabiha umuntu azoba responsable. Iniko un comité indépendant izoba responsable, mugabo bibaye meranje gutyo ntibizokunda. Hanyuma muti mbega mwe mumaze imyaka bishe muri ko murakora mubona mugeze mwo kwevariwa gute, muravye ko ivyo muvuga mubona umengo bisa n'ibidakurikizwa mubona bikuze. Jewe navuga yuko twe dukora akazi kacu nkuko namwe b'abajournaliste bakora akazi kanyu. Abatwari badakoze akazi kabyo tuwe n'ibitubibaza. Eka moi je fais mon boulot, toi journaliste tu fais ton boulot. Akindi ceri kono bivuga. Cenda akora ivyo nkeneye gukora, agera evaluation none burya wofata umwanya urabona iyi document y'impapuro 10. Burya wofata umwanya ugashira ivyumviro ngaho cya ayi utari kurakora kweri. Twe turakora niho kazi kanje. Nta kindi mbona. Hanyuma mugabo rero nandi ma strategy dukoresha kugira ngo ibintu bigire. Hanyuma ica Omer mu isanganiro yavuze ati umunyagihugu ararira no mutkuragarira waza kumubaza ntumwegerema yego nivyo. Ivyo bico bikwerekana yuko turi muri mwe bita byatiyogora duhura none bose barihora bagira umva vyogenda gute. Mugabo ico rero ivyo binyegeza ni kimwe nuko finale abantu bateba bakavuga bati no ega niko bigira umuntu agira inanariza aca gitego rero twe ngatuvuga tuti leta niyemere tugire débat sur ibi bibazo bihari, bibazo byo gusohora ivyiyumviro, bibazo by'ibibazo by'ubutunzi n'ibindi. Mugabo tubivuganeko mugabo ntibagende wiyogeranire kuko ikibazo kigoye mwa kino gihugu ni kimwe. Umuntu atwara aca yibaza kumenga aja ngagagira ibintu bita de Sodoma hari ubwo cumenga vyisubwe gusumvya abantu sizi ko murabibona. Umuntu atwara aja ngaho urumva etc akakumvisha yuko wewe afise ubwenge wewe atabwenge ugira, ariko sivyo. Nibemereho tuvugane ibibazo birahari, ivyo bibazo tubitorere tubivugane. Jewe niko ndabibona yakubahwa ukuraraba avuze ati jewe nimwe n'umunsi ubwo si systeme ikwiye guhinduka yose kugira ngo ubone. Urumva jewe cyenda kubwira hajya je navuze mwakino ko hadufise ibibazo bibiri bihambaye, ikibazo cha crise ya leadership n'ikibazo cha crise de valeur. Ivyo ntushobora kubimenya n'ibintu biboneka. Igituma ndakubwira ni kiri odora di systeme y'umugambwe umwe canke y'umuntu twese collectivement on doit tuzakugira ico bita prise de conscience twese turi hamwe. Mugabo abatwara en première kuko iyo crise de valeur uyibonera hehe? Uyibonera mwaya mashira hamwe yacu, ubibonera mu bantu bari hanze, ubibonera mu bantu mu bajuna, ubibonera partout, ubibonera muri societe. Crise rero ya leadership niyo igomba kubanza gutora umutu bwa mbere. Hane kugira ngo ibintu bikire si abantu 10 n'umuntu umwe. Kugira ngo
abanwari muri Amerika bagira ikibanza irafari Rosa Parks na nuze na Martin Luther King kugira ngo muri Afrique du Sud intwaro akajyamisha imiryango iveho irafari Mandela nivyo harabamufashije mugari n'abapfuye imbere ziwe ba Oliver Tambo n'abandi kugira ngo turonke independence mu Burundi irafari kwa gasore nivyo harabamufashije mugabo bagize rero nibi iya kuvuga ngo umuntu ngo sendi no twatuko turihenda genda vyibuka bavuga ngo bagaza no plutôt buyoya ntibantunganya iki ivyo babivuga n'ababa bikeneye utunyungu twabo mugabo twebe tugira analyse approfondi ibi biri odo ndabakarorega ahubwo reka ndakigaruke ko ndenda babaza muri CNDD-FDD muribuka Rajab ingene byanyinyurana n'uwo batwara ico gihe ntimuvyibuka mwebwe bakiriho bose none bose babiri nta numwe akiriho muribuka Nyabenda nakiri muri Nyabenda sinzi ko ari muri CNDD-FDD canke atari mu gana wencu ntuze nyari hehe ntuze Jeremy mu garape muri CNDD-FDD nakirimo eputera itwaye none ivyo byonyene bishobora kuca mu guha image yuko mu by'ukuri ikibazo dufise kiri odora da parti politique kiri odora y'umuntu kiri odora urumva twebwe rero tugira prise ko twese tubone ko dufise ingorane hari crise ya leadership na crise de valeur cyane byo mbona n'umwina ivyo rero bigaca bisunikwa n'umwina urenze umunoho w'abantu babari imbere y'abantu mugabiyo ni consequence ingwara bitaraburime la cryptomani murayizi mu bikoko byose igwarwa insiha yonyene isiha ni yigwara isiha yibisiki sukitarima ikiba urushinga itajisha ikiba impuzu itayambara gutyo amahirwe ashobora kuzogura ibintu urumva rero iyo rero hari crise de valeur nayo ja mu ibarabara renda baka mwese mugenda mu ibarabara genda mucajya mu bapieto hajya ikibanza cyagenewe bapieto urabingene baguhonyora utababishije et pourtant c'est ton droit yo guca muri kijya passage pieto iyo rero muri société la crise de valeur na crise de leadership imaze kuba arasine muri société nivyo usanga igisuma nico gisoma imbere y'abandi ugaca usanga les antivaleurs nizo zaduza ivyo rero je nibaza ko inyishu yawe yumvise ivyo iyo ni point de vue ya Rufyiri nshobora kuba ndiko ndihenda mugabo jewe nivyo mbona kuva ngo none uravye ibibazo twagumye tugira kuva tuvuye mu ntambara muri guerre civile ukaraba ndakubwiza ukuri iyo amakrize atatoye umuti neza nimwe ndababwira ni bimwe nahera ko ma préalable iyo amakrize muri société atatoye umuti ça a été prouvé scientifiquement yuko izo crise chaque 10 zirepeta ziragaruka izo crise ziragaruka igihe rero soba nk'ubu umuntu ashobora kuja ngakararama ngo amahoro mu Burundi arahari dufise impunzi mu majana birenga amajana 2 hanze dufise abantu ibihumbi bingahe mu maprizo dufise akagwe k'abantu gato akamakayori by'igihugu ramajete y'abantu bariko bararenganywa izo préalable zitatu zitabanze kutorwa umuti ndakubije ko ntibikunda kandi uzitorera umuti swat ashobora kuva muri leta cyaka va hanze ya leta ndabakaruriro kabariter king muri Etazini ndabakaruriro ka Mandela ndabakaruriro kwa Gasore n'abandi kwi société niko bimeze erega arashobora nuzotora umuti ashobora kuba ari muri mebwe ngaha arashobora kuri ngaho sinzi wari bwarashoboka ivyo rero bituvako ni question ya mindset ni question ya état d'esprit cyane baza rero ikibazo cyawe ko cumvi nyishu ya ko yumvikana bidoga rero bose kubera ivyo mwaciye muvuga wakurikiye yavuze ikibazo ko umushikiranganje w'ubutunzi hamwe n'ubutwara umugambwe badahuza batahuje ku ntunzenya ku bibazo by'ifumbire ati none ibibazo by'ifumbire bizotora umuti gute jewe no babwira yuko ico ni kibazo kiri mu bindi nari kuvuga nibindi nawo nashobora mbega ikibazo cy'ubutari kizotora umuti gute nari kubazo navyone nashobora no kubwira nti mbega iki kibazo gabashaka ijanye nuko abantu baronka akazi bizotora umuti gute ni ibibazo by'intwari bereye muri rusange je niko ndabibona imonopole
none ibi by'intuzenya urabona monopole iri mu butare, monopole iri muri agriculture, monopole byose bihabwa abantu, umuntu kubera swat igiturire cyangwa imufite cyo mufara cyangwa ibindi, nivyo biko bimeze ibintu bya monopole. Amasoko none nk'ubu twafatanye bijya by'Amazon, bavuze iby'amano abarosa amasoko ni bande bayanose gute? Ni kibazo cyo cya monopole, ni kibazo cy'intwari bereye muri rusange kihari. Nibaza yuko gusa ibi nuko bikora ku bantu benshi, ugaca usanga abantu bariko baragira ingorane, muca muza muti payeje. Urumva erega ingorane nabikubwiye, abene gihugu bobo ntibagira uko babigenza kundi. Urumva ntibagira uko babigenza kundi. Na rero ndakubwira ni bobo bavuga ngo ko zivugijwe ngo zitambwa, mugabo sinibazo nibazivuza bazicutse ko dutamba ducuramye natwe. Ciwe niyumvira yuko ivyo nabivuze ko ikibazo c'intwari bereye muri rusangi, kujya wumva fomi bayihaye monopole niko n'abandi babahaye monopole. Ni ikibazo ca monopole rero, ni ikibazo ca bonne gouvernance muri rusangi. Nari kubwira twari kujya n'ubuvye vy'amazone by'amasoko ingene yatanzwe. Donc ni ikibazo kiri general, kiri odora ya fomi. Nino ko ndavuga ni nka wa wundi haje kumbaza ikibazo kijanye n'ibijanye na systeme n'abatwara, nanjye no kwishura gutyo. Fomi nishobora gutora umuti yonyene ngo nibikunda ika. Ni ikibazo rero c'ama reforme profonde, nuko abantu bari imbere y'abandi bumva yuko kamene ivyo bakora tubibona. Erega hari abatwiza ngo nibijuru ntitubibona, muga turabibona. Mwavuze ibintu cyane na payeje, mwibuke ibintu ngene byatanguye mu makoperative bitasangwe, batanga miliyoni 10 bagira n'ubu rero byagiye muri payeje. Hariho n'ibindi by'abagore muravyibuka. Ibi iya nivyo hariho abagira, hariho n'ababona ko ari kubagabira. Ico nama ndiko ndavuga je mvuga ni nibagire ama evaluation independante, nibagire amasuzumwa kugira ngo tubone ko vy'ukuri ivyo bintu ngene biko biragera. Mugabo kubera ivyo bintu babazi yuko birimo amakosa ntibemera kugira izo evaluation, nibavyemera eka. Ibi rero uri kuvuze jewe naho ndabitandukaniriza nabijya na ya migambi bavuga ya 500,000 bashira mu makomine na bya bindi byose bakora, aho usanga iyo migambi kogwa mugabo umenga igiye gutungisha abantu kubera atama mechanisme de suivi evaluation bishigwaho. Hanyuma urumva ntitwigishwa na Ropase, c'est ça le grand problème. Hanyuma ikibazo cyanyuma mwavuze muti n'ubwa mbere turonse umukuru w'igihugu adenonsa avuga bane bamaha rohore y'umukuru w'igusuku denonsa tubivyumvikana. Urumva umukuru w'igihugu nta denonsa, umukuru w'igihugu afata ingingo. Je tuvyumvikane vraiment, tubaze twumvikane. Muvuga muti mwaciye mushira mu kibazo cyanyu nimwabagije gusa ku denonsa iti none ko baderuti none bizoja mu ngiro ryari kugira ngo yivizibe akarorero. Naho rero twese twiteze nabivuze. Mu gifaransa siko mwavyumvise neza, navuze nataza akarorero ko mu filosofi yitwa Epictete. Epictete yavuze ati urashobora kuvuga ibintu bita ama principe ya filosofi ukayagira neza ukayaratikira mu buryo, hanyuma kandi ukashobora no kugira ibyo bita demonstration des principes philosophiques. Atariko osiro tutazoburashira mu ngiro ama principe philosophique, tufatire kuri ethique, des principes d'éthique, éthique journalistique. Burya ro journalisme irafise des valeurs éthiques ikorerako, nkuko hariho éthique politique. Muri politique udashize izo valeurs éthiques usanga nibibona upfa gukora pour gukora. Na journalisme nuko natwe bidukora harimo zo bitare valeurs éthiques. Ivyo rero tabishize mu ngiro, nk'ubu twavuganye yuko duheza nkakarorero, twavuga ko duheza 11:23 hamwe no riza ko n'umuntu utanumwe zoba ndi handeho rudose valeurs éthiques. Ndashobora kubikora mugabo twavyumvikanye kandi tubona yuko atawe twahohoteye. Nibi rero mbona ko birimo mu bibazo. Ibi rero twebwe tuvuga tuti abatware kudenonsa hari abajournaliste babikora, kudenonsa hari société civile bikora, kudenonsa hari abasitwaye babikora. L'autorité wewe c'est de mettre la rigueur de la caverne. Etape ya mbere umuntu akiri mu mwijima, etape ya kabiri umuntu atangwe kubona ivyijiji, etape ya gatatu umuntu amaze kubona yaje. Twebwe rero turacyari mu byijiji kubera twaramaze kugira ibita mugabo turashira mu ikintu na kimwe.
donc nibaza gukora regole de la caverne voulait pas à 100%. Nico je novuga. Hanyuma ikindi wejeje kuvuga nari navyitiranije wewe uvuze uti CNDD umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aratwidogera yuko tutavuza ku radio tukavuga. Jewe nibaza ko datahura icyo societe civile cyane hari n'abadatahura ari media iyo biborohereza baragira mugabo kandi yari yarageze kutwemerera yuko azotumako abaserukira societe civile nama kugira ngo yumve ingene bakora icyo nararindiriye iyo nama twarayibutse kugira tumusigurire yumve umwe wese akora akazi kiwe uravyumva hanyuma kubashikiriza twere tubihereze umukuru w'umugambwe ko si watwara tubihinze go z'igihugu urumva wewe arafise yo bahurira mugabo twebwe turashobora barafise ababimuhabwa twe natwe tumwakure eka jewe simbona ingene no bimushira kuko si wabazwa nivyo umugabo n'ugira ama politique mugabo hari abashizwe imbere twebwe nta muntu numwe atwara tutaza kurondera ngo tumushikirize bino bintu ico nico no kwishura hanyuma nawe ni mugabo yabishaka azodutumako uko tuzomwitaba nta ngorane tuzomwitaba ivyo nibaza ko ari bisanzwe hanyuma icyanyuma bavuze ngo amakonseye ngo ari muri bwiza shingiro ngo twebwe tubona yuko nibagire evaluation hanyuma bashireho abantu babishoboye erega ikibazo kihari nta ma evaluation aba ngo barabe mission zabo ingene ziko zirakogwa hanyuma kandi ngo hongere habe bashiremo n'abantu bagira kuko ivyo ni kibazo kikiri general je niko no bivuga rero nagenda bashimire nitwo biheza byose kuko bavuga ngo ararekwa n'amagwa cyangwa aramigwa n'amagwa rero murakoze cyane jewe nibaza yuko ibihambaye twabivuze hanyuma kandi tukaba tubashimiye tubakengurukiye kandi kuko mwatwitabye cyane muze muragira suivi y'ibi bintu tuba turagira kuko burya journalisme d'investigation igihugu gishobora kubiko uko mushaka mwebwe nuko twe dushaka kuko utwara umuretse akijajara azijajara nyene erega nawe n'umuntu nkawe erega nubone nimani ba yamudugije ari hejuru kandi umuntu nkawe no kuje niko ndavyumva murakoze muheza gigo